Kwigerekezo rya mbere ndamukiza uno mwaka cegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguzamateka nyakubahwa Siriac Nshimirimana yaritavye inama yo kurabira hamwe ivyaranguwe mu ntara ya Ruyigi mu mwaka wa 2021. Buramatari w'iyo ntara Mupfasoni Emeransienne Tabu yamenyesheje ko ivyari bitegekanijwe kurangurwa mu mwaka wa 2021 vyagenze neza muri rusangi, ariko yongera arashikiriza intambamyi zahabaye. Zimwe muri zo n'ubukene bw'abigisha n'intebe mu mashure, abaganga badakwiye, imiriro ya nyakanga no kudakorera mu muco mu bijanye no gutunganya ubutunzi bw'amakoperative. Zimwe mu mpanuro yatanze ariko araterera ivyiyumviro, nyakubahwa Siriac Nshimirimana yasavye indongozi z'amakomine gufasha kugira ngo amakoperative atunganye inama z'abanywanyi bose, abafasha mu iterambere nabo abasaba gushigikira imigambi y'amakomine no gutanga akazi ku makoperative. Turazi twese yuko uno munsi inzira leta icishamo uburyo bw'uguteza imbere abenegihugu ari amakoperative, kandi hari amafaranga atari make. Ku mitumba 178 naho twofata ziriya miliyoni 10 gusa ziramaze kuba miliyoni 340 n'ayandi atagiyemo. Aha rero kugira ngo tumenye neza duti ya ntumbero ya leta y'uko iterambere ry'abenegihugu ry'amakoperative ariho yoshika, tumenye neza duti turiko turaja imbere canke twaragaze canke turiko turasubira inyuma. Ndumva hejuru ya evaluation yabaye igizwe n'ingonya y'urifonique y'abenegihugu n'amakoperative n'abandi ko hoba appropriation communale twasanga ko komite bikurikirana. Mugabo dusabe yuko hobaho enquête approfondie ku mutumba. Ndumva rero hakenewe ko dufasha cyane hasi ko tudohura w'intara dukoresha ku rwego rw'amakomine, tugende tubafashe amakoperative yose kuorganiza assemblée générale ya koperative, kuko henshi byaranze mu bimenyesha byaranze. Tubafashe mu assemblée générale ya koperative bazanye ubutunzi bwabo bwose, tubeho tumenye duti ubutunzi bwa koperative n'ubu ni naho yakubabura amatari ngo tuweza kukarunga icegeranyo ugashobora kuvuga muti yaba ari wa mugambi wa leta uriko uraja mu ngiro neza canke uracumbagira.